twese uvyagiye mu ijuru izina ryawe geranda nirini nase mu buzima bwacu urakani nazo cyane mukama kuko nta kintu na kimwe tuburira mu rukundo rwawe niyo mpamvu n'uyu munsi iri genekerezo rya 28 ukwezi kw'icumi 2025 tubisozereye amahoro twese ubyakiye mu ijuru turagushimiye cyane n'imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwose kuri buri kintu kimwe cyose wakoreye ubuzima bwacu uyu munsi ni wowe tanguro n'iherezo mu buzima bwacu niwe gahimbare kirukana gahinda mu mitima yacu ni wowe bubasha budushoboza kubaho turambye kandi turaniwe habwa icyubahiro umusabyizi wawe Salomo ariko arandika ijambo ry'Imana yaranditse mu migani yaciye umugani wa 11 akarongo kabwira 8 avuga ngo intungane yarakijijwe amaganya ngo umubisha nawe aje mu kibanza ciwe mukama natwe utwiweje kiweza aho tuvuka kiweza ibyo tubayemo kiweza ibyo twiriwemo wavuduhanira ububisha bwacu wavuduhanira ubugome bwacu tugirira ikigongo twemere twitwikiriza amaraso y'umwana wa Yesu Kristo ububasha bwiwe butubeko impuhwe ziwe zitubeko urukundo rwiwe rutubeko ubudahangarwa bwiwe butubeko tugirira ikigongwe turinde kubabara tugirira ikigongwe amaraso ya Kristo namara kudutwikira twese ibyaha byose maze tubone guseruka imbere yawe dusengana kuko uzotubonera muri Kristo twebwe ubwoko bwawe mbere ko bama baza kudodora kano kabugururira watwemereye ko tuza kugusaba kandi ukaduha turaje ngo uduhe umugisha turaje ngo uduhe amahoro turaje ngo uduhe ubwiza turaje ngo uduhe ubwenge turaje ngo uduhe ubwitonzi turaje ngo utumare intimba niwimura imigisha yacu tutashikiriye umunsi kubera amakosa twakoze mukama yigumize mu nzira turiko turacamo uko tugorobeje tugusenga nzobukotse turazi ko hari igihe ubutungane buba kure y'ubuzima bwacu tugirire ikigongwe ntiwemere ku isi duhonagura
tugiriye ikigongwe ntiwemere ko umubisha dutamba ku mubwira. Tugiriye ikigongwe twuzuze umutima wawe mweranda, tugira ubwenge n'ubwitonzi. Tugirire ikigongwe mwami w'abantu, tugirire ikigongwe mushobora byose, tugirire ikigongwe murengezi. Tugirire ikigongwe uduha amahoro. Nuturabire mu ntege nke zacu, duhindurira amateka kuko tuje kugusenga tukwizigira. Mu majambo mazima Salomo yagiye yandika, yaravuze ko umugore w'igikundiro aronka icubahiro. Mutima w'Imana nimba yaturehereje Kristo, mutima w'Imana nimba yadufashije kuba abakristo bisobanukiwe, duha ico gikundiro. Mutima mweranda niyaba yadufashije guhunga icyaha, duha ico gikundiro. Mutima mweranda niyaba yadufashije kutigungana ubutunzi, duha ico cubahiro. Mutima mweranda niyaba yadufashije kutagenda duhuruduka, duha ico gikundiro. Erega Mukama turi kubigusaba kuko Salomo ariko arandika mu Migani wa 11 yaravuze ku murongo wa 16 ngo umugore w'igikundiro aronka icubahiro, ngo n'abahambazi bakaronka itunga. Ayo matunga dutungura umutima nayo tugusaba, duha ico gikundiro n'icubahiro, wongere ku igitinyiro cyawe tuve mu buzima bw'akavuyo. Dusanire ubwo bubasha bwawe bukorere muri twebwe, tukugororokere muri iyi minsi 3 tugiye gumara, dupfukamye imbere yawe atakindi kidusamaza. Twifatanije n'abana babazoba bari mu mirimo itandukanye Mukama, abana babazoba bari mu rudanazo rutandukanye, abana babazoba bari mu mihamagaro itandukanye, abana babazoba bari mu mpande z'isi, kugira ngo uzobarabe byiza ubaho umugisha. Turabizi neza ko iyo haje ubwishime mu mitima yacu, umugayo nawo uba wamaze guseseka. Aho hose twagendeye ndanye ubwishime muri twebwe, aho hose tutabikoze nk'uko ubishaka, cyane ku buryo bw'umwihariko muri uku kwezi kw'icumi. Mukama tugirire ikigongwe, ntuduhanire akabi kacu nubwo twagerageza, ko mu ntege nke ni ababyeyi bacu badusabiye. Turazi yuko ubwibone bwatumye Nebukadinezari amara imyaka 7 mu ishyamba, ariko nimba Nebukadinezari utamuretse ngo agwe mu ishyamba, nimba Nebukadinezari atamuretse ngo apfe yishwe n'inyamaswa, apfe nk'inyama, yishwe nk'inyamaswa, natwe tugirire ikigongwe ntidupfire mu bukene, tugirire ikigongwe ntidupfire mu kangaratete, tugirire ikigongwe ntidupfire mu kamuna, tugirire ikigongwe ntidupfire mu butindi, tugirire ikigongwe mwami w'abami, tugirire ikigongwe mushobora byose, tugirire ikigongwe murengezi. Turabizi neza yuko ubwitonzi buba kumwe n'abicisha bugufi.
ubwitonzi bwose buba kumwe n'abafise umutima uciye bugufi, ubwenge bwose buba kumwe n'abafise umutima uciye bugufi. Mukama, muri iyi minsi 3 tugiye kwinjiramo y'amasengesho asozera ukwezi kw'icumi ku bitangaza, turagusabye ubwenge uzobukoze, turagusabye ubwitonzi uzobukoze, turagusabye utwemere kuko utatwemeye abandi bose bo twemera nta akamaro byogira nta byamwa byoko. Iyi minsi 3 tuzozamuka ubwacu ku musozi kugira ngo duhere yibwe watugeneye kuduha. Ntituzobuzwa kuduga nibyo twagusabye utaraduha. Icyo tugushimiye nuko kiri kumwe natwe, icyo tugushimiye nuko kituzigamiye mu buntu bwawe, icyo tugushimiye nuko kituzigamiye mu mbabazi zawe, icyo tugushimiye nuko kituzigamiye mu maraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Umwasi aguma ahondaguza ibyaha, umwasi aguma ahondaguza ibitekerezo bibi, nawe ukaguma ubohoresha ububasha bwawe. Komeza ubohore, komeza uteturure, komeza unezereze, komeza ubabarire. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, ubumwe bw'ubutatubwirana nibwo butugejeje ngaha. Nimwe mwaba muri ko muraca inama muraba uko twobabaza, nimwe mwaba muri ko muraca inama muraba uko twotabara, nimwe mwaba muri ko muraca inama muraba uko twogira amagara meza. Umupfumu aricara agafunafuna ibyafunafuna, umupfumu aricara akavungagura ibyavungagura, umupfumu aricara agatongera ibyatongera. Ariko inama y'ubutatubwira Imana imwe rudende ikamirika irateza isoni, irakoze isoni, ikamirika irapfisha ubusa isona. Impuhwe zawe nizitubeko, urukundo rwawe nirutuyobore, ububasha bwawe nibutubeko, amahoro yawe natwiganze. Namba Salomo yaravuze muri iyo migani 11:16 ngo umugore w'igikundiro agira icubahiro. Duhe igikundiro, duhe n'icyo cubahiro, utwongere ku budahangarwa. Turagomba guhakana ubuzima buri mwakavuye, turagomba guhakana ubuzima buri mw'isangano, turagomba guhakana ubuzima buri mw'imibabaro, turagomba guhakana ubuzima buri mw'imvugo iturumbuka, turagomba guhakana ubuzima buri mw'agacinyizo, turagomba guhakana ubuzima buri mw'inzara, turagomba guhakana ubuzima buri mw'akavuyo, turagomba guhakana ubuzima buri mw'agacinyizo. Turasika ivumuvumu cicayeko abanyonyezi b'amahoro yacu, turasambuje n'abarasomera da Yesu Kristo amarigara rikabatubabaza. Abadutwaye abana bakabatwara ubwenge, abadutwaye abavukanye, abadutwaye ababyeyi, abadutwaye ubutunzi, abadutwaye umugisha, abadutwaye ubugwiza. Ukama turagomba kwitandukanya n'abagome, ukama turagomba kwitandukanya n'abaruhijwe n'ibyaha batagomba kubyihana bashaka uko babivundagara. Turagomba kwitandukanya n'abanyabwibone. Zezeri ntiyarazi ko nawe yokubiswe uko sebuja yari yakubiswe, ariko byamubayeko kukubera ukwimatanya, kukubera ukugira impuhwe k'umugome. Ukamani tukagira impuhwe z'umugome kandi dufise umutima w'umweranda, nawe ari we umugirira impuhwe, nawe ari we umwiyereka, kuko wewe uzi byose, ubona byose kandi ushoboye byose. Dawa twese ubyagiye mu ijoro, inkoni yawe y'ubutungane nise ku bitugu byacu. Turaje gusengera amahoro, turaje gusengera ibyiza,
turaje gusengera ibyishimo, turaje gusengera indoto zacu. Twinjiye mu kwezi kuguhabwa umugisha kubera indoto, twinjiye mu kwezi kuguhabwa umugisha kubera indoto, twinjiye mu kwezi kuguhabwa umugisha kubera indoto. Ariko ukwezi dusozereye nako kwari uko guhabwa umugisha kubera ubwenge. Nonaho hose tutagize ubwenge, nonaho hose tutagize ubwenge, nonaho hose tutagize ubwenge, hose twagaragaje ubwenge bw'inyamaswa muntu, hose twagaragaje ubwenge buri mu kugoreka, hose twagaragaje ubwenge buri mu bwiyorometsi. Tugirire ikigo iri jambo ry'imigani ya Salomo muri kigabane cya 11 umurongo wa 8 rishitura imitima yacu ridutere gukora ineza. Kuko iyo twapfukamye tugasenga ineza yacu iduhera umugisha, ariko abatapfukamye bagasenga bagakora inabi yabo nabura yibagwiriza ikabomora ikabatandukanya n'ibyo barushye. Tukure ku uwo muvumo, tukure ku uwo muvumo z'umukozi, tukure ku uwo muvumo. Hari abantu bagize urutseretse ntibamenye iyo rupfuye, bari bazi ngo nibataguha icyacumi ngo bakisuganya birakunda, ngo bazoheza bakuregererize hanyuma. Bahakuye amakuba, bahakura ubukene, bahakura inyatsi, bahakura imikoshi, bahakura imivumo. Ukaba tugirira ikigongo kuri umubyeyi urukundo kigongo, umukanda w'urukundo natwe tuje tuwukenyeje. Turashaka n'umukanda w'ubwerano tubako. Tutwitwarakiwe bagenzi bacu kibanezera, aho hose twagaragaje umwuka w'ubuhakanyi, aho hose twasimanganisha amarangamutima bagenzi bacu mu kubeshuka, aho hose twasimanganisha akanyamuneza k'abagenzi bacu n'akanwa kacu mu kubararaza. Tugirire ikigongo duhindurira amateka. Intungane zorokorwa n'ubumenyi. Duha ubumenyi bw'icyo ushaka ko dukora Mukama, uduha ubumenyi bw'icyo ushaka ko tuvuga Mukama, uduha ubumenyi bw'ingene two kwitwara nyakora ku ngoma. Turabizi yuko umutima w'intungane ukizwa amaganya. Turabizi yuko umutima w'intungane ukugwa kwigisuzuguriro, ngo ariko umubisha nyagisuzuguro kica kimugaruka, ngo ayo maganya avuye ku ntungane acaza kumubisha. Twasanze hari imivumo, hari imikoshi twagendanye mu buzima bwacu, ntitwamenya aho twayirahuye. Turagomba kwitandukanya nayo. Ntabwo dushaka ko iyi minsi 64 tugiye kwinjira muri 63 isigaye kugira dusozere umwaka wa 2025. Dushaka ko twongera kurangwa n'ibyo twanduye kubera abo twifatanije nabo. Bibiliya irambwiye ngo intungane yarakicirwa amaganya, tukiza amaganya papa.
ntitugusabye ngo uyimurire kuri bagenzi bacu, ariko tukizamukana. Hari amaganya akomoka ku bugumba bwatugaragayeko, hari amaganya akomoka ku cyangiro cyatugaragayeko, hari amaganya akomoka ku minaniro itandukanye yatugaragayeko. Mukama tugirire ikigongo. Tugirire ikigongo duhembure, tugirire ikigongo dutabare, tugirire ikigongo tunezereze, tugirire ikigongo duteturire. Mukama tugirire ikigongo. Mukama nutugirire ikigongo nzobikoze. Turakwisabiye nutugirire ikigongo nzobikoze. Turakwisabiye nutugirire ikigongo nzobikoze. Ducishije bugufi n'ijambo ryawe. Turagusabye umugisha muri iri joro. Tugusabye umugisha muri iri joro tugiye kwinjiriramwo amasengesho y'iminsi 3. Abana bafise umuhigo, abana baba bafise icyo bahize gukora, abana baba bagusabye icyo bakora bakakwemera icyo bazokora. Nambara bagusabye ati nundihira imyenda nzokora iki, nambara bagusabye nundihira ideni, nunkizi y'indwara, numika ikibondo, numa nkibaruka neza, numa nkeregwa, numera ubwenge abana, nunkiriza umutware, nunkiriza umupfasoni, nunabarira ikibondo, numa gusama, numa kuronka umukunzi, numa kubaka urugo. Abana bari guhiga imihigo, numa kuronka akazi, abana bari guhiga imihigo. Bahumugisha umva guhiga kwawe. Nawe uri Imana y'amasezerano, natwe turumvise amasezerano yawe. Kwe ntungane uyikiza amaganya. Turaje ngo iyi minsi 3 ntizodusiga uko utadukijije amaganya. Iyi minsi 3 ntizodusiga uko utadukijije agahinda. Iyi minsi 3 ntizodusiga uko utadukijije uruherero. Iyi minsi 3 ntizodusiga uko utadukijije izi ndwara abana badondaguye. Iyi minsi 3 ntizodusige utadukijije ubugumba tugenda, cyangwa tugenda, insangano tugenda, ubukene tugenda, amadeni tugenda. Iyi minsi 3 ntizodusiga utadukijije. Mukama ibyo turiko turagusaba ku mutima wacu nzobikoze. Raba inyandiko y'umwana wawe uzoyisubiza. Bahize umuhigo ngo iyi minsi 3 nubishuriza imyenda, ngo bazogushikanira kimwe muri 10, ngo bazokizana mu nzu y'ububiko. Ubwacu turitakambiye ukuvuga ngo iciro cy'ibicumuro byawe, ngo turacikorera. Turazi ko ufu yaracikoreye mu kugaragaza ubundi mutima. Natwe uko bipima, agapimisha upimisha si termometre, agapimisha upimisha si kilogramu, agapimisha upimisha si litiro, agapimisha upimisha n'ibanga ryawe. Umwuka wakorere muri twebwe, umwuka wogaze muri twebwe, umwuka wakorere mu bashinganaye, akorere mu bapfasoni, akorere mu misore, akorere mu bigeme, akorere mu bihebeye Imana, akorere muri abo bose bakuyoboka ndetse n'abatakuyoboka. Mukama Yesu aduheza agirisha ububasha bwiwe, aturemesheshe ubutegetsi bwiwe. Mutima mweranda akore icyo twasezeranirijwe ko azodukorera. Mu izina rya Yesu Kristo, natuye umugisha kuri twese tugiye kwinjira icyese muri amasengesho y'iminsi 3 isozera ukwezi kwa 10, kandi mvuguruje imivumo yose yahuye
yavogere ubuzima bwacu kuvana tukiva mu ndazakiba tunatsibishiko yose cyane ku buryo bw'umwihariko imivumo yadukoreye ko muri uko kwezi kwacu imibabaro twahuye nayo agahinda twahuye nako ubugome bwatubayeko cye bwatubayemo ubukene kuburagizwa kuburiranirwa ibyo byose kubura abacu ibyo byose ntibihagije ko dutandukana nawe ahubwo birahagije ko bitwegereza wewe kugira ngo dukore mu bwiza dushire mu bundi utunezereze turinde kubabara utwagurira imbibe kandi duteture mu makuba y'ubwoko bwose amen. Bakunda umugama amuri kumane z'isi mwebwe mwese twirirwanye mu ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa 28 munsi wa 301 ukwezi kw'icumi 2025 wari umunsi wa kabiri mu misi isanzwe. Ndabashimiye mwebwe dusozeranye uyu munsi tugasozera muri sengesho ryo hagati ya saa 12 na saa 3 z'ijoro mwongera mwitegurira kwinjira icese mu masengesho y'imisi 3. Amasengesho rero tuzoba turiko tubwira Imana ngo buri intungane zose zirakizwa amaganya. Umva si kintu ni sezerano twasezeraniye. Bibiliya iravuga ngo intungane ikizwa amaganya. Amaganya uviza sindayazi nanuko ndanayitaye kope kuko Imana yafitiye igisubizo yose. Shaka kuzosoma muri WhatsApp yawe ukashikiye nzwana kutazonasoma ndababwiza ukuri. Mugawe nawe nazosoma nambu uzoba wayanditse ayo makombo twari wawanditse cyangwa ufise mu mutima wagurukanye natwe bizi neza kuzotabaho. Kubera iki? Ngo intungane yarakijijwe amaganya. Iga gutungana, rondera gutungana, haranira gutungana, iruka kugira utungana. Ibyo urimo byose haranira ubutungane kuko Imana nayo iratunganye kandi nyene ubutungane. Niyo mpamvu birivuga ngo intungane nitungwa n'ibyo kurya gusa, ngo itungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Intungane yarakijijwe amaganya. Haranira gutungana uzoreke kwisonzesha ibyo kurya, wisonzesha ubugome, wisonzesha inzigo, wisonzesha gahe, wisonzesha kubera iki intungane yarakijijwe amaganya. Nigani kaka Imana avuga ati nimundabire mu byo nakoreye basona basogokuru ntabwo ndiko ntanga inyigisho. Mugani mufikinate mwabakobwa intungane ikizwa amaganya. Mwabahungu intungane ikizwa amaganya. Mwabagabo intungane ikizwa amaganya. Mwabagore intungane ikizwa amaganya. Mwabashomeri intungane ikizwa amaganya. Mukikijwe n'abarozi intungane ikizwa amaganya. Mucitwa ingumba intungane ikizwa amaganya. Mukirika umusego intungane ikizwa amaganya. Ibyanyu byayanga intungane ikizwa amaganya. Bamaze kubasora intungane ikizwa amaganya. Umva uri imfuvyi intungane ikizwa amaganya. Muri kurabengwa intungane ikizwa amaganya. Umva intungane ikizwa amaganya. Nzanyinyishe vuga ngo intungane ikizwa amaganya. Iri jambo n'umwuka w'Imana rimaye wamega
na niryo nari bwabona. Iri jambo niryo tugiye kugendera ki imisi 3 umunsi ugira kane twinjira mu misi gutangura ukwezi kw'icumi kandi ukwezi kw'icumi ni ukwezi kugutabagwa bishingiye ku ndoto. N'abana batarota mu bayigiti barote ntibakirota kuko mu badekere nibarote kwezi ko kwa Yosefu. Ningyajya zibyumve intungane yarakijijwe amaganya. Basambanyi mu byumve intungane yarakijijwe amaganya. Mbaragwa mu byumve intungane yarakijijwe amaganya. Mwe mwirirwa gukora gurinda intungane yarakijijwe amaganya. Mwe mudandaza abantu intungane yarakijijwe amaganya. Mwebwe mwishije mu kibi intungane yarakijijwe amaganya. Mwabicanye mwe intungane yarakijijwe amaganya. Gifisa amahirwe disiwe. Ntabwo turi guharura ubwishyu bw'amaraso yawe ari ku ntoki zawe kandi si intoki gusa uwo twarabinyuye ngo ururimi rwawe rwarishe mugenzi wawe. Kisigihe cyo kwihatira mu kinata cyo kimaze nambura umuhakanyi kinigihe cyo kubuhakanyi bwa bugaruka bukakuvyarira umusaruro. Mwabaye bakanyi mutondesha iki ibihimba byanyu mu isengero amaguru yanyu araja mu isengero mugakebanirije. Umuntu wawanyu kebanirije kwirigara gikinyoma amaso yanyu kebanirije kubinyama by'ubuzima. Hari igihari kandi kiboneka mu kudakeneye umunsi wo kigutwara umutima ngo kikugire nk'ukikotiki. Narabwiye ko umuntu wa mbere afise umubabaro nuwibwira ko kijya kinari cyo badafite uburenganzira bwo kuciya. Mengare ko ndabigisha inyigisho z'abana b'abakobwa mengare ko kane w'indwiheze. Ngene ushobora kwibwira iyo utanguye kubwira servo yawe ku kintu utari bugira mu mwete ngo ushobore kukigera ko ugitushe gikabaka ikintu udashobora kwihava marke ngo uvuga uti ndi muri play uteje nzoba muri go buri kurica amaranga mutima yawe. Ushaka kuvuga ngo n'abanyogokuru bayibayemwo okay kendera ugatumba wicarane nawe beze bikomere nga Kristo avuga ngo mugende kurindira mu gisagara n'ibitekerezo byanyu biguma handi muracakubititse. Ba Petero yo bagumigaruraye ba Petero yo bataduga ndabarahiye mava mubwira ngo ngo namusango hariho ngo nabari mwihema buze umutima muranda ngo bari ku rutonde. Intungane yarakijijwe amaganya umuhakanya zimanganya mugenzi we nakanwa kiwe ariko intungane zirokogwa n'ubumenyi. Mumenye ko amasengesho yubaka ingo amasengesho azana urubyaro amasengesho asenya Yeriko yawe igwanamiye ntayo nzi ngabwo ko bwisengo baraba general dafikinata ngo arabahuriye na wewe ngo baraba general mu gice batabaye nuko itegeko ry'Imana Imana dukirisha ubupfu bw'amabwirizwa nikubwiye ati imisi 3 nje kugomora ukumva umwana uzavuga ngo imisi 3 ara amasengesho ntuko ikindi gizo bimwe bagize Imana kukibona kwako karata amasengesho akenewe tindi nibiki nubandi Imana yagurukije ukanwa ko umuhanuzi ngo imisi 3 ara amasengesho ntugakomeze ngo ubike ijuju bimbundeke. Bibiliya agenda yikunda yabanga ubutungane bw'abagororotsi buzobagorora buzobarongora buzobayobora buzobajabutsa buzoba ngo ariko ubushira soni bw'abahemu buzobatikiza. Ngo buri korabwe muravuga uti kuko kirdugahaga ntabyo uzi yuko ibijumba umushaka kubirya muri babiri umwe gatuma urusina ruza undi gatuma kwenuka kamera neza umwe gatuma isukari duga insulini gakomera sibyo gwakasharuka rugapancarika mino gakometse kenda tutsi ko mushaka kurya mamusegetera umwe mu gitanda kimwe kandi umubu mwabwirizwa kuhanda ko kunomura umukanomura n'ubundi kirezo rikatoga turunda runini sibyo akagwara Mariya ntuyigware ntabyutse iyo warubize arushira soni guhagaritse. Intungane yarakijijwe amaganya kigira turi muri muranda umukama
bishoboka muza tumwambaze akiri ku ntebe y'imbabazi hari gihazo bayambaye neza ari ku ntebe y'ubucamanza ndabarahiye we ntunganira akijijwe amaganya ariko umubisha ayajamwe mu kibanza ciwe isuzume nusanga uri umubisha suzuma uhereye ku maso yawe arabihweza mukaba mwishe ukiweza umukobwa mana ukiweza umugore w'umuntu mana ukiweza umukozi w'Imana mana wongo muri weza nawe patiri mukaroha makago wongo muri weza ngo nabagwiza tunguka vuga uti cema kambaza mana y'imwijuru wani wigaza wikangura gumanye gutunza ububisha mu mutima wawe niyo mpamvu imigisha wagenewe yaragucorotse iracomoka inyura mu myanya y'intoki nawe usigara sempe naranguye ibitoki cyewe amakazi yaramajena abiri koko yamagabaye iyi migisha iri guca mu myanya y'intoki ahantu urahatonda ugasanga umukozi mutima Imana yaramwicecekeye nawe irareka no kukubwira arapanga amakazi agafata ahantu ushikana amaso sindiko ndabigisha uburyo bwo kwiba nanje ubwo sinabwibyemo mugandata babo muhigemo agapanga aho ushikana amajisho nikaratu ushikana kwa amaso handi utagera kayicecekera akapanga harimo ibidaji akapanga harimo inzoga ngo ntabakiriya mfise nibararangutsa ngo amahera ngo ari kuja kuri kone ngo bordere ngo kumbe kenguru y'iminu zonzige izo nyatsi ibyo byonyi muzabikogwa ko niki ubutunganuke bw'umutima turaziya muri Zaburi ya Dawudi ngukoresheje ubutunganuke bw'umutima n'ubw'ibiganza byanje wamaye impera n'igitari kimwe twaravuze ngo yamara Uwiteka utujabutse koko natwe dufise akantu kakagende twakoze kukurubwaro rw'icumi karakagende kare yakakabi yaravuze ngo Imana yamaye impera kubera iki timanye urukundo kushara kurutaga no kurukaro byazo umusaruro w'umubabaro ndabarahiye kandi warutanze utitangira igitabo mujamwe kwa twatonofunofu muzamuravuga ugenda usuzume uhereye ku maso yawe wihweza iki byo wihweza bikumara iki kwigisha ritara ry'umubiri ko ari ryo riha ubwongo nicyo gituma umuntu ahumye icyo yabonye nacibagira icyo yumvise nacibagira cyakabakabye icyo yumvise umuntu w'impumyi mvuze aravuga ngo ngo ni Anita gen masi ahumekiki ahantu mwahumetse ishamba tutarihumeka turicamwe inkoni mwaka bandoko kwishimikiza mwahumetse ishamba ndabaraye none mbwira uri ikigabo kizima ukeneye umwisha w'Imana mbwa n'ubundi urashobora kwanteretena umubiri wawe ku buryo bwo uba standard no mugihe wobona indayiri gusa no mugihe wobona umumara yiri gusa no mugihe wobona umugore ari gusa nawo nduramara kumetiriza uti mfite umugore wanje n'uwo wanyane tigitsina canje nyene n'indi mari mfise umugore wanje uwo mugore wanje arambagije abandi bose ni mama ni mushikanye byabe nasenge ya nabo bana banyokwa nyombora ikibazo gute uri umugore mutsima ndurumva ko kwitunganya ari wowe utarabiye kuri mugenza wawe ubuzima mwarabutsimbishije isi fisi hame ry'uko tubabaza ikagera ku rwego ibabaza uruhinja rwagera ku isi ati narinze ntibazomenya ko nahageze isi tutarize uzoba ugaragara nk'uwapfuye none namwe muri kubandanya mwakira isi mukayiha amahame yo kuba babatse mwaratoranijwe Pawulo abwira abaromani yarababwiye ngo ab'Imana yashimye ngo niwe yatoye ngo nawe yatoye niwe yatoranije ngo kandi akumukwiye gutera intambwe kugira muhite Imana ibahitemo reka mbivuga uko kandi mwave mucanganikirwa ariko mukwiye kuraba uyu mubiri ufite agaciro kuri iyi si mugeke waje agaciro n'umwuka w'Imana ukorera muri wo ubuganga nuzoja kubugaragaza mu ijuru none warazimije agatima nje n'amakawa erega uwo byabaye ko nimba ari wawe
niwe wo kumusabira muri imisi 3. hari abakobwa mutaramenye ingene musaba abagabo mwasabye barabaryiza mutazi ko nimbundeke z'abagabo zibarabaryiza mutazi ko n'abapfakazi babarabari abapfakare niko bavuga barabaryiza mutazi ko n'abamenye ibanga bakanyegeza impeta barabaryiza bayuda bariho ega yuda ugabisa amateka menshi yuda n'umukazane wa Tamari gitabo cy'itango 38 bariho ntiwigeze mumenya ko harakigo rugira ukavuga ati umusore wanje uri umutwe w'ubuzima bwanje wanabereye igufu aho yazempereye mu kabari aho yazempereye mu ndaya aho yazempereye mu rumogi aho yazempereye muri boîte d'on ndagusabye mwami Imana hamukura umutsane timurabimenye uko ni kutura umufuko w'ivuti mubumbe umumbe Adamu si Eva yarari timurabimenye muri kuzempera wenda bwegiza uyamebwe noneho ndabe wa wundi nawe uri kuderibera uri kumanura ibiyo wari warabidugije no c'est pas le temps waririza avuga nagiture nzotanga ngo kije muri dossier yanje motive ngo akimya 2-3 nibangaye mwade pojera hamwe baza bari mumva bari muri cimetière yariya banga hari abantu b'intwari hari abantu b'ubwiza hari abantu b'amaranga mutima mazima hari incabwenge zahohotewe zirakenyuka ziragenda kuko iriho nama mvuguye mukango nuci utarose kandi warasenze muri ko vovodekira neko muvovodekira Imana itavovodekira muzobigenza gute intungane yarakejejwe amaganya imigani ya Salomo 11:8 intungane yarakijijwe amaganya ariko ayo maganya ko ari yasesetse hari kindi kigorge hari undi muhemu yarari buryo cyabo wavuga je mbere je nyuma yo ngo iyo maganya aciye yirukanga ja kuri narababwiye ko igihe muje gusenga mu isengero mudatunganye amashetani avyo bafaka injiri buryo ibisuzugura bivi buryo bikajiwa Nambri no butunzi igihe Imana ibahaye amata mukayima amatwi irabiceceke kavuga ati amata nimba meneka igisaba kimenetse agaseseka icyakunze kimenetse agaseseka umutanga umenetse agaseseka ngo ino mbereke mbicecekere nibice bitatu nkuko nawe ufite umubiri umutima n'umushaka itsibimenagurika bicanjaga ugatangura ukagira ubwoba ukigendera muri VH ugatangura ukagira gahindu gifise igitanda muri ataje gatanu kandi gisheshe amashuka yaragifise ureye 8 zipanze neza c'est douche toilette ndani na climatiseur yo si business iguga mama faranga no igani bihari kubera favor y'ubuzima bwawe ugatangura ukagira ubwoba ndavuga ngo wamaze gutakaza Imana basi umutima mweranda niwo gomatwambariza ngo abadaho undi ufite ubwo wamaze gutakaza umutima mweranda wamara kugira ubwoba umwasa kinjira mu cyanzo agatangura kaza karya kanuma impamvu ufite ubwo sindiko ndazivuga nawe zisengere hari icyaha hari icyago hari umupfumo kibyo tunze wibye hari umutima utanyuzwe ibintu byinshi wamwasa gace wamuraze wamenyeshera kinjira kajye kinuma ubundi jetani ruhora ngo rugi ibintu bakakaza nkuko ubundi Imana ntiyakazira irarekura kambira ngo wawe kabitanguye gupanchera kibyaho urahura kwa muganga urahura wiruka uraho ibintu kandi byabitekerezo bitanguye gutakara gurute wakuba rero nakandi wandurutse ari ubwo Nebukadinezari ngo imyaka 7 yaheze Imana ngo yaraje mu marekaraza ngo ari kuri table d'honneur nagatsi yagize mu kugusa kandi ntibabibona kandi nitakabonye nenda kabonye ngo aragenda yumva yo kwigira mu ishamba aragoroka dasezeye umugore udasezeye iki yumva yo kwigira mu ishamba uwa Nebukadinezari mpora niya makuru kugene abanje akamgaye yamara umuka w'Imana kuko ugimana yaramuganije ngo ati Nebukadinezari uba uturi kubita kukikiriza ugira ubwibone utashizemo Nebukadinezari ari ba Daniel bakubakiye imisozi Nebukadinezari abana banasore Nebukadinezari nawe mwamire kamenitore kicyubahira Imana ipfuira icyubahiro cyayo
Nebukadineza roje murani Hasene ashitse mu ishyamba akavuga ati Imana nawe wangejeje wanguye kuri tablet n'abandi bariko barajya n'umugore wanje sinzi kimutana nyagora ku ngoma abana banje none byawe ngo bisara yavura bihasubira ni hatari akabanza gahagarara yumva arashetereka n'icare gatoyi n'ubundi urabikora mu mwanya yumva kumbe Imana yagaje ibyakitwiyo ngo bizara biragenda birasongora nk'ibyigisiga ibishatsi biraza bimera nk'ibyatsi byo mu ishyamba ngo asigara no kurisharisha agiye kurya inzara yamaze kumwica bishita wangeze ariko ngo ndi Imana ukuntu izi gukora tujete ngo aramugarukanye kandi musubiza ku ntwaro burya ntibaza ngo yaguye mu ishyamba kandi yasubiye ku ntwaro yiwe yasanze guservira cike yamufunga mungu we wa kabiri kubundi ku ntwaro yiwe ari kuja batisheza hari abantu mwatakaje umwuka w'Imana mugenda nk'inyamaswa nijo gituma malaria zigakubita diabetes zigakubita sida zigakubita ugasanga indazirwa zirasama zirasama no ugakoza ko limuka wanduye ikisuzugura ibintu byarege cyareka ndabazaniye umuti intungane yarakijijwe amaganya umubisha yajamwo mu kibanza ciyo inzira ebyiri vuga ngo tushome ari ndira ngo turashame na home which one ushangwa inzira zose ngo zishikani muhira cyangwa zishikanira iwabo w'Imana reka mbivugo reka mbyicecekere mbivugo reka da Imana yatanze zibiri ni wumvira ugira umugisha nutumvira uravumwa ni wumvira urahenzagirwa nutumvira uracibwa nikuvyara nikutabyara nikukura nikukanyuka nikubaho nikuhwera nikurya nikutarya nikusonza nikuhaga nikubyuka nikuryama nikugenda niguhagarara nikwicara niguhaguruka Wodi siara duhinyanyu yitwa kugenge bw'Imana ngahitwa Dawudi ngo bene Adamu wabonye kwigi kubyo watwe kubanganije nawe itegurira amasengesho wumve ko Kristo nimbara senza ari Imana nzimijana kwijana nawe urabwirizwa gusenga gusenga imbere gusenga usenge muri ko murasenga usenge n'inyuma gusenga senga uri gukobura usanga uri gutara usanga uri ku mashini usanga uri usanga uri kurambara usanga uri gusuhuza usanga utanzara urambwira ko urasenga turaje tubiwe abagabo babiri Israel mbonye yararirimbye ngo bagabo bararutana intungane yarakijijwe amaganya iri jambo intungane yarakijijwe amaganya Israel ubanuzi ukavuga ngo burya indirimbo za Israel kashitse batiri mu banuzi nabo mugenya nyina mugano wanuzi ndanazi ko ndagoze ko usanga abanuzi uri claire muri Bibiliya nukuvuga izi ntungane ibindi nibo bimbaze oya izi intungane yakijijwe amaganya Salomo ariko aravuga mu migani 8:17 yaravuze ngo ntimugakinade nimukazembere nimukaje bajene Imana ntirobanura ku butoni Mamaikazi w'Imana twari kumitegurira amasengesho umva tururuki Imana shaka rusenyugwe na amasengesho uvuga uti ndakanyagora ndibwa buri kweza abantu bose bamenya ko nagiye mu butinyanga uvuga uti ndakanyagora n'inzara abantu bose bavuga ngo harageze ko atsa kuri yaduke yakirindi deni uvuga uti harageze ko nashobora kubundabunda Imana igufatira mu mwanzuro nitagufatira mu mwanzuro ndakura yande wose togufatira ni mugahinda kandi sinzi ko izoba yagufasha 10 Mgeni ya Salomo 8:10 Nabesh kumenga sana nabesh ngo kuganja abatware barategeka abaganwa bose nabo bakaba abacamanza butungane reka ndakicecekera kakana tuzokaza ko mu gusengera amasengesho matse ngo jewe nkunda bankunda n'umurongo wa 17 imigani ya Salomo 8 ngo bandondera nabo bazondonga iri jambo ngo bandondera bazondonga ndantu zohigira Imana usibye mu masengesho ashingiye ku masezerano Imana yasezeranye yonyene nikirahira kavuga ati naburahimu nkunda sino murahira na Yobu sino murahira na Daniel sino murahira ninda Davisa gasembwa Daniel niwe sindabona gasembwa ka Daniel mugabo Yobu murazi kasabye Imana kuburana nayo Yobu yaravumye umunsi yavukiyeko
Yobu yarabwiye umugore ngo usa n'umupfapfa, usa ngo umeze nk'umugore w'abapfapfa. Burya yari igitutsi filosofiya. Nowa murabona ibintu yagize burya avumye Hamu yafashwe n'umuvumo kuko nyene tutyakwa ubundi Hamu ntiyabwirizwa kuvuga. Ubundi nini Ibrahimu wewe ni very danger kubera ikari very danger. Ubundi Ibrahimu ni ingabo yatanze kugira ngo itwigishe gusa, yaragerageje kuko niwe wa mbere yabaye icitegererezo. Kuko umuhanuzi yaravuze ngo ni Marakiya yaravuze ngo Imana ibona ko umugore umwe adakwiye umugabo, ngo umugabo yari kumuremera abagore benshi. Gusa igitabo cy'Itanguriro cyo mu kigabane cya 3 hari bangari kibitse, ikamanze miceceke gatoya. Ibrahimu ni kuri Sara weyo yabeshe kabiri kose ko ari umushikiwe, akagenda atora imfizi n'inka n'imene n'intama byose agatora, bakamuhana n'agaye. Arubahuka Sara arambwira ati hajya umukobwa napfukama akabyara je bazambwira kubera zoba ari uwanje. Ibrahimu yumva ko ariyo fenomene Imana yokoresha. Aragenda yibera mu gikiriza kwa Gaye. Ibrahimu arakinagara Sara avuga ati yamari incoreke sinkiyikunze. Yibagira abura no kumutera itirufoti Sara ni wanungitse kujereka kuburagiza ugo ruhinja ruzira ubusa. Bayo kuburagiza ko urazi ko bakagwari twebwe twacume kuko Agaye yabwirwa n'umwami wa Misiri. Imana yaramumunyanze ko eri cyaca Ibrahimu na Sara biranga ko avuga iryo jambo ariruka no kwa Imana yavuga ati ndagukemye reka nanje ndamugabire ndakugishije inama. Intungane yarakijijwe amaganya, ariko Ibrahimu yabaye intungane kuko yagumye yizera Imana no mu ntege nke, ntigeze hakana igihano c'Imana, ntigeze hakana yagumye ari intungane. None rero nuko muri intungane ikinigihe cyo gutabagwa, ikinigihe cyo kwezagirwa, ariko tungana mu masengesho, utungana ikigihe tunganira Imana. Ntuzomara iminsi 3 utabwiye ukuri Imana ubuzima bwawe. Bamugacere ku buzima, ugende udandaze, ugende urime, ugende worore, ugende uragire, ukore mu gikoni, ucopore, ucumbe, uwoza abana, utwara abana ku ishure, uje mu biro, uje kwivora, uje muri banke, uje kwa muganga, uje tungana mu mutima wawe kuko umubisha imisi yose yamatubirana n'amagorwa kumo ahunze intungane agaca amucakiranya akaba arahobereye umubabaro. Ntugahobera umubabaro, hobera ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ukaba uturabe giza kuri uyu mwanya mwiza tubibiye aya masengesho y'imisi 3 tugiye kujamo. Turabizi neza ko ibi byose ari impamvu y'umunezero wifuza kuri twebwe. Do umutima w'ubutungane kuko ukomoka iwawe, tukwemere ko tutazofata mineneka, tuzokwama tuguhereza ikarisi y'ubukiriro kandi dutabaza izina ryawe. Amaraso ya Kristo dushire ku kimeto cy'ubudahangarwa, murozi natubona hunge, uturagurije turondera tubure, abadutongera zandotombi baduhige batubure. Mutima mwera ndatubeko ishaka rya rudasumbwa ikorere muri twebwe ubwoko bw'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha no mu bwiza. Amen. 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 Uduhezagire rutari rwacu.